ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana bukubira special. Nimba ubyizera uvuga uti amina. Yesaya igice ca 40, Yesaya igice ca 40 ku murongo wa 30 kugeza ku murongo wa 31. Nshaka cyane guhagarara ku murongo wa 31, ariko turahera ku murongo wa 30. Yesaya 40 ku murongo wa 30. Imisore yonadende bukigwa ikaruha, n'imisore y'imikangara yokwica ko igatemba. Ariko abiteze Uhoraho bazokwama biyubura mu nkomezi nsha, bazodugisha amababa nk'ingukuma, biruke ntibaruhe, bagende ntibadende bukigwe. Haleluya. Murongo wa 31 bavuga ngo ariko abizigira Uhoraho bagenda biyubura mu nkomezi nsha. Mu Gifaransa aravuga ngo mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Abizigira Uhoraho bagenda biyubura mu nkomezi nsha, bagenda biyongerereza inkomezi, bagenda bambikwa izindi nkomezi nshasha. Uramutse icyo nshaka kuvuga ko ndashaka kuvuga kuri kino kintu kijanye no kwizigira Uhoraho. N'ingene tugomba kubaka ubuzima bwacu kugira ngo ukwizigira Uhoraho canke ukwizera kwacu kubijanye n'Imana twakurikiye birushirize kuja imbere, birushirize gukura, kuko ariho hava iciri ijambo ryavuze aha Yesaya yanditse. Ariko yaravuze ngo abizigira Uhoraho bagenda biyubura mu nkomezi nsha. Ugerageje kwiyumvira, iyo bavuze ngo inkomezi nsha, biba vyumvikana yuko nimba twibura mu nkomezi nsha, nimba inkomezi zacu zirenuvela, birumvikana yuko inkomezi z'umuntu wese yicaye hano hantu muri kino gitondo mukwiye kwiyumvira ingene ubuzima bwawe bwa misi yose ugomba kwiyumvira ingene inkomezi zawe zirushiriza kugenda ziyongera. Birakenewe cyane mu rugendo rwawe, birakenewe cyane mu gakiza kawe ko inkomezi zawe ziyongerera, yuko utaguma uri hahandi. Byumvikana yuko inkomezi zanshoboje gushika ku byo nashitseko hirya y'ejo haheze, birashoboka yuko nkeneye izindi nkomezi mu myaka ikurikira, bivanye n'uburemerezi canke bivanye n'ibigikwikuje bishobora kuba biriko biraza biza kugwanya ubuzima bwanje. Inkomezi ni ikintu kigomba kugenda ciyongera. Inkomezi z'umuntu ni ikintu kigomba kugenda ciyibura kironka gishasha. Murabizi ko twarumvise yuko inzoka kenshi zishaje iriyubura igakura ko umubiri wayo wa kera ushaje hakaza umubiri mushasha. Bisobanura yuko iyo po canke uwo mubiri uba hari ahantu ugusaza kuriko kurayafeblisa muri existence yayo canke mu gushishikara kwayo, igakenera kandi gusubira kwambara ubumiri bushasha kugira ngo ishishikare. Birumvikana yuko mu buzima bw'umuntu hari energy canke hari nguvu wagize mu buzima bwawe ziragushikana ku bintu kanaka, ariko muri urugendo rw'agakiza, muri ubu bucuti dufitaniye n'Imana, kimwe mu bintu Imana ikora igihe ndiko ndanywana nayo, haba mu masengesho, haba mu ijambo ryayo, haba mu kurimbura, haba mu kwigishwa nayo, kimwe mu bintu Imana igenda ikora mu buzima bwanje, igenda insubizamo inkomezi nshasha, igenda inyongereza inkomezi nshasha, igenda inyambika inkomezi nshasha. Nico gituma iyo ndiko ndiyumvira ubuzima bwanje bwo gusenga, sindiyumvira gusenga nk'ikintu citegeko, udasenze ugomba kuvyuka gusenga, ugomba gusenga. Sindavyiyumvira nk'itegeko, ariko ndavyiyumvira nk'inyungu yanje, kuko muri uwo mubano wanje n'Imana niho Imana inyongerereza inkomezi nshasha. Ugomba mu buzima bwawe kwitwararika. Uno munsi waje ngaha gusenga ku munsi wa Mungu, ariko ugomba kwitwararika mu buzima bwawe. Ni hehe wubakigwa? Ni ikihe kikubaka? Ni hehe wambikigwa inkomezi nshasha? Ni hehe ubuzima bwawe busubizwamo inkomezi igihe wakubititse, igihe wagize ama esheke hanze, igihe hari vyakunaniye, igihe hari ivyo utari kurashikako, igihe ubabaye, igihe uri frustré, igihe uremerewe, igihe uri découragé, igihe udashigikiwe n'abandi? Ni hehe hantu wubakigwa? Uyu mwanditsi rero aravuga ngo abizigira Uhoraho
bama biyubura mu nkomezi nsha. Haleluya. Ukwizigira Imana bifise comme resultat yuko force zanje, inkomezi zanje zisubira kandi zikiyubura. Igihe ndiko ndarambirwa n'ivyo ndiko ndakora, igihe numva umenga ivyo ndiko ndakora ni bya bindi iminsi yose, igihe numva umenga ivyo ndiko ndakora nta gishasha kirimwo, igihe numva ko ivyo ndiko ndakora umenga uravyumva birandambiye canke birandemereye, ndakenera yuko muri uko kwizigira Uhoraho nambikwa inkomezi nshasha. Haleluya. Rero Esaya bivuze neza, avuze ngo imikangara yoruha ikananigwa, les adolescents se fatiguent et se lassent. Aba adolescent canke imikangara tubazi nk'abantu bafise inkomezi, ariko Bibiliya ikavuga ngo kubijanye n'ubuzima, naho physiquement bafise inkomezi, naho physiquement bakiri bato bagifise amaraso ashushe, bagifise amagara meza, ariko ngo birashika yuko nabone bananigwa, bakaruha, bakabivamo. Aha Yesaya adutwaye muri matière canke adutwaye mu rwego rw'ivyo kwizera. Hageze ivy'ubuzima n'ukwizera, ushobora kuba ukiri muto ukaruha, ukarambigwa, ukabiheba. Ntibisobanura yuko ukiri muto utagira intambara zishobora kukunaniza, uravyumva, ukabivamo, ugacika intege. Avuze rero ngo n'imikangara yo kwiruka ikaruha ikabiheba. Yongera aravuga kandi ngo n'abasore, aba jeune adulte, siko n'abakiri bato bogira gute, borambigwa, bonanigwa, bobiheba. Ariko abizigiye Uhoraho, urumva yuko iyo wizigiye Uhoraho, naho bishoboka bigashika yuko mu buzima bwawe uboneka nk'umuntu atankomeza ufise, kubera kumbura urakuze mu myaka, kubera kumbure uranashaje, ariko Bibiliya iratwereka yuko abashobora kuresista ntibihagaze ku buto bw'imibiri, ariko abashobora kuresista bakongerwa inkomezi n'abizigiye Uhoraho. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ntibihagaze ku muscle yacu, ntibihagaze kuri jeunesse yacu, ariko ushobora kugumana umuriro, ukagumana ukwizera, ukagumana inkomezi, ukagumana ukunesha, ukagumana ihishurirwa rishasha, ukagumana uburyohe bwo mu gakiza, ukagumana uburyohe bwo mu buzima, ukagumana impact ku buzima bw'abantu mu buzima bwawe, ukaguma ushika kuco cyose Imana igomba kushikako, kuko wizigiye Uhoraho nawe akagenda akongerereza inkomezi. Rero izi nkomezi rero birumvikana yuko tuzongerwa n'urugezo rwacu rwo kwizigira Uhoraho. Haleluya. Yesu yaravuze ikintu gikomeye muri Luka igice ca 18 ku murongo w'8. Yesu aganira n'abigishwa biwe. Luka igice ca 18 ku murongo w'8 yavuze ikintu gikomeye kidufasha kandi gishigikira ico ndiko ndashaka kuvuga no musi muri kino gitondo. Ndababwira yuko izorubacira vuba, ariko umwana w'umuntu niyaza, mbega azosanga ukwizera mu isi. Haleluya. Amina. Aha Yesu yariko ashaka kwerekana yuko mu gihe gikwiriye abantu biwe azobagororera, azobagirira justice, azobahemba. Ico yatuvuze ko azogikora. Yesu ariko aganira n'abigishwa biwe, aravuga ngo nukuri mugomba kubimenya, ivyo nzobibakorera, nzobagororera, nzobakorera ibintu en accord n'ukumvira kwanyu n'ukunkurikira kwanyu. Ntimugomba gucika intege yuko ivyo navuze ntazobikora, ntimugomba gucika intege yuko ivyo nasezeranye ntazobikora. Ivyo navuze, ivyo nasezeranye nzobibakorera. Ariko Yesu mu gace gakurikira kiri jambo aciye asureva ikintu no munsi nshaka yuko tuganirako, kandi numva yuko arico shaka ko tumedita kuno munsi muri kino gitondo. Aciye asureva ikibazo ca patience, ikibazo co kwihangana. Yesu arababajije ngo mbega umwana w'umuntu niyaza azosanga mu isi hakiriho kwizera, azosanga hakiriho kwizera. Igihe mbega nzosanga hakiriho kwizera. Iki nico kibazo Yesu yibajije.
ikibazo si uko ntazokora ibyo navuze, ariko ikibazo mfise, mbega igihe nzozira hoho nzosanga abantu bacizeye. Aha Yesu ariko asureva ikibazo gikomeye kitwigisha ku bintu bijanye no gutakaza ukwizera. Birashoboka yuko umuntu yakijijwe agira ico no kwita perte ya foi, agira ico no kwita gutakaza ukwizera. Kandi igihe cyose Yesu tugenda tubona ari umuntu yaha agaciro ukwizera kw'abantu kandi yapresiya ukwizera. Yesu kubwiwe ivyo akora n'ivyo yagiye akora mu buzima bw'abantu yarakunda kubakira ku kwizera kwabo, kuko ukwizera ni kimwe mu bintu bidufasha kureceptiona canke kwakira ico Imana igomba kuduha. Iyo rero mfitaniye ubucuti n'Imana, iyo ndi umuntu afitaniye ubusabane n'Imana, kimwe mu bintu Imana igenda yubaka mu buzima bwanje, Imana igenda yubaka ukwizera. Ukwizera kwanje kugomba gushishikara gukura, ukwizera kwawe kugomba gushishikara gukura. Uyu munsi muri kino gitondo ugomba kwibaza kino kibazo, mbega ukwizera kwanje kurakura? Ndiko ndakura mu kwizera? Mwonyongera hotour, murafise hotour mwebwe hari? Murashobora guha abaririmbyi hotour ya microphone yanje nabajya anya ndisuri ko batariko baranyumva. Haleluya. So ukwizera ni ikintu gikura, ukwizera ni ikintu gikuzwa, ukwizera ni ikintu kivomererwa kigakura. Etape yose y'ubuzima bwanje nshikako irasaba urugezo gukwizera rujane n'ivyo nshitseko. Haleluya. Yesu ariko arasezerana abigishwa biwe yuko ivyo yavuze azobikora. Yababajije ikibazo gikomera avuga ngo mbega umwana w'umuntu niyaza azosanga hakiriho kwizera? Uno munsi urugeza hehe kwizera Imana? Uno munsi ukwizera kwawe kuriko kubakwa gute? Uno munsi ukwizera kwawe kuko kurakomezwa gute? Bantu b'Imana, iki ni kibazo kiri personnel ndakubajije, kandi ata muntu numwe ashobora kukikwishurira, ni wewe wenyine ugomba kuciyishurira. Mbega ukwizera kwawe kuriko kuratera intambwe kuja imbere? Mbega ukwizera kwawe kuriko kurava ahantu kanaka wumva ukwizigira kwawe ufise mu Mana kurushiriza kuba kuniniya, ku buryo wama wumva yuko n'ivyo Imana iriko irashira mu mutima wawe ishaka kugushikanako canke igomba kugukoresha canke iriko iradepoza mu buzima bwawe? Uravyumva? Ushobora kuba ufise icizere canke ufise uko kwizera ko Imana iri ready canke Imana igiye gukoresha ubuzima bwawe. Iyo ufise ingabire ukabura ukwizera, ingabire yawe urayicarika ntacimarira abantu. Iyo ufise ubuhinga canke uburyohe kanaka ariko ukabura ukwizera, ico ufise ntaco kikumarira, nta nico kimarira abandi, kuko ukwizera niko kwactive umuntu wese gutambukana n'Imana. Uru rugendo turimo rw'agakiza rurasaba ukwizera, uru rugendo turimo rw'agakiza rurasaba kwizera. Haleluya. Uno munsi ndaje kukubwira ibintu wari usanzwe uzi, ariko uno munsi ndaje kukwibutsa kandi ndaje kubaza iki kibazo, mbega umwana w'umuntu niyaza azosanga ukwizera? Uri kurakura mu kwizera? Iki ni kibazo Yesu yabajije abigishwa, ni nkuko yari kashaka kubabwira ati ibyo navuze nzobikora, ariko ikibazo nzosanga mufise ukwizera kukwakira ico nje gukora nico ngomba gukora mu buzima bwanyu. Byumvikana yuko iyo ntafise ukwizera ndashobora kutakira ico Imana impaye, kuko ico Imana impaye kigomba gufatana n'urugezo mfise rwo kwizera Imana kwishobora kugikora. Hari abantu benshi Imana ifise ivyikora mu buzima bwabo bikabananira kuvyemera, kuko mu buzima bwabo batibaza yuko ibintu nk'ivyo vyiza bishobora gushika ku buzima bwabo canke bishobora kuva mu buzima bwabo. Iyo urugezo rwanje rwo kwikengera, iyo urugezo rwawe rwo kwikengera ruruta urugezo rwawe rwo kwizera, birashoboka yuko atamahirwe aboneka canke abaho yo gukoreshwa n'Imana mu buzima bwawe kuko wikengera. Mu migambi guteza imbere canke mu migambi kugira igikoresho cyo kuzana impinduka, mu bintu byinshi biri mu ndoto zawe, birashoboka yuko indoto zawe uzihamba bikakunanira kuzitambukiramwo kuko utashishikaye kubakwa mu kwizera. Rero ndizera Imana, Yesu ashimwe cyane, ariko kwizera kwanje kugomba kugira gute? Kugomba gukura. Kandi kugira ngo kwizera kwanje gukure, ugomba kumenya yuko gukurira mu bicuti bwawe n'Imana bitandukanye n'ubucuti bwawe n'abantu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndashaka gusoma muri Nombre canke guharura 13:26 dushitse ku murongo wa 33.
iyi nkuru turayizi, ndashaka tuyisomere hamwe. Nombre 13 kuva kuri verset 26. bashitse basanga Mose na Aroni n'ikoraniro ryose ry'Abisirayeli Kadeshi mu bugaragwa bw'iparani, babiganira inkuru hamwe n'iryo koraniro ryose, babereka n'ivyo bamuye muri ico gihugu. Babarira Mose bati, twarashise muri ico gihugu wadutumyemwo, kandi n'ivy'ukuri koko gitemba amata n'ubuki, kandi ngivyo ivyo twamuyeyo. Mugabo abantu baba muri ico gihugu n'abahizi, kandi bisagara vyaho bizitijwe n'inzitiro z'amabuye, kandi n'ibinini binini cane, eka mbere twabonye y'Abanaki. Kandi igihugu c'Inegebu kibamwo Abamaleki, n'umugamba waho ubamwo Abaheti n'Abayebusi n'Abamori, kandi abaherereye kuri ku kiyaga haba Abanyakanani, bo n'ahaherereye kuri Yorodani. Maze Kalebu yamira abantu bariko baridodombera Mose, aravuga ati, nimuze tuduge ubunyene tuhashikire, kuko dushobora gose kuhatsinda. Ariko abari baduganye nawe bati, ntitwoshobora kuduga ngo tugwanye abo bantu, kuko baturusha ubuhizi. Babarira Abisirayeli inkuru z'agacavutu z'ico gihugu batase, bati, igihugu twanyuragiyemo tugitata ni igihugu kimiragura abantu baho, kandi abantu bose twahabonye n'abagabo barebare cyane, kandi twabonyeyo ibigatanya aribo Banaki bakomotse ku bigatanya nyene. Ku ruhande rwacu twabonye ko tubameze ko nk'inzige, nabo kandi bakabona ko ariko tumeze. Haleluya. Iyi nkuru murayizi kandi muramaze kuyumva, ako ni imwe mu nkuru itwigisha ingene abantu bashobora kuba ari abantu batandukanye kandi bafise amasezerano amwe. Bashobora kuba ufise amasezerano y'Imana, urashobora kuba ufise umuhamagaro w'Imana ku buzima bwawe, ariko kandi ikidutandukanya muri eglise canke mu bakristo ko turi ngaha, twese kimwe mu bintu bidutandukanya n'urugezo rwacu rwo kwizera ico Imana ivuga. Groupe ziri aha hantu, Imana yabarungitse bose kuraba igihugu, baserukiye imiryango 12 ya Isirayeli, bagenda kuraba igihugu Imana yabasezeraniye kuva amageneration arenga 500 na kuva kuri Abrahamu. Imana ariko ibarungitse kuraba igihugu kugira ngo Imana ikreye ishimwe mu mitima yabo, kugira ngo babone yuko ivyo yavuze ishobora kubikora kandi kari vyigiye gukora. Igihugu bari bafise nk'indoti kabaha kugenda kukibona physiquement no kugitambukiramo, ariko kuko bamwe bagiye kukiraba urugezo rwabo rwo kwizera kuri hasi, hakubona ubwiza bw'igihugu, babonye ama difficulté n'ama obstacle ababuza gufata iki gihugu. Ndashaka kuvuga ngo amaso urabisha ibintu aradetermina ingene uryohererwa ivyo uri kurabona. Bibiri itwereka yuko aba bantu bagarutse gutanga rapport muri Isirayeli, hagushinga intahe ngo Isirayeli igire louange na adoration yuko ivyo Imana yababwiye ari vy'ukuri kandi ico gihugu bakibonye. Bamwe bagarukanye amakuru mabi y'ivyabaye, bazana ikiriyo, bazana amarira, bazana kwihebura, baza bavuga ngo ivy'Imana yavuze nivyo, ariko Imana ntiyatubwiye yuko abapropriétaire bakijya gihugu baturusha inkomezi kandi ari bigatanye. Kenshi Imana iriko irakubarira ibintu mu buzima, Imana ikubwira ivyiza vy'ikintu, ariko Imana ntikubwira ama obstacle uzosanga muri ico kintu. Kuko Imana ntikeneye kuzana meditation yawe ku ntambamyi, ahubwo Imana igomba yuko meditation yawe uyigumiza kuri ico kintu iriko iratwara mu buzima bwawe. Iyo nsenga rero, Imana yubaka ukwizera, hamwe Imana iriko iranyubakira ukwizera, uko amezi agenda, uko mbona ndiko ndagenda mu buzima bwanje, uko mpura n'intambamyi, za ntambamyi ndazibonye ntaba arizo mbona cane, ariko nkaguma mbona inkomezi z'Imana, naho intambamyi zihari
ni ukuvuga ngo ni nka kujya kuri muri ordinateur urashobora gufata ugashira en miniature cyangwa ukaminimiza fenêtre imwe ukayigira ntoya ukagrandisa iyindi fenêtre. Uravyumva kuko iyo onya wagize nini niyo ushaka gukorera ko niyo ugeze ko akandi uragakeneye, ariko uraza kukaminimiza ugashire epfo muri ordinateur kuko siko kari d'actualité muri activité zawe z'uwo mwanya. Iyi Imana iri kirantwara iyo ndiko ndatambuka muri urugendo rw'agakiza, nta na rimwe Imana iduhamagarira kumedita ku bibazo cyangwa kumedita ku nkomezi z'umwansi. Nta na rimwe Imana ishaka yuko dufata iminsi yo kubigisha amabanga ya Satani. Mpora mbona amaseminaire abapibliye ahantu baravuga ngo les secrets du diable. Abantu bakaja mu maseminaire kwiga les secrets du diable. Uravyumva canke kwiga ibindi bintu bigize Satani. Ariko kandi namwe Bibiliya nyereka yuko abantu b'Imana bahamagariwe kwiga kuri Satani. Satani si sujet yacu ya meditation canke ya reflexion, ariko ishengero rihamagarirwa kwiga no gutoza ubwenge no kurushiriza kumenya Kristo Yesu ico yakoze, igikorwa ciwe gitunganye, inkurikizi zacu, haleluya, ama consequence yacu yose positive. Kuko ninamenya neza Yesu singeneye kuzomenya neza Satani. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Musi umuntu yaransavye gushinga intahe agenda mu mashengero hirya no hino mu gisagara ca Bujumbura, baramundangira barambwira ko ari umuntu afise intahe ikomeye, ariko afata intahe akagira nka seminari y'imisi 3 yigisha abantu ingene yagiye kuzimu. 3 jours abantu bumviriza ingene yagiye kuzimu. Bamati pastor intahe yo kubaka abantu byarananiye kubishu. Sinumva ingene noza n'umuntu akabigisha 3 jours ivy'ikuzimu. Bamwe muri mwe gatana 3 jours murafata kwiga ivyo mwijuru. Shengero ry'Imana muri no myaka hari ibintu bigoye ngaho hanze. Kwiga ivy'ikuzimu, kwiga ingene umuntu yagiye kuzimu akamanukira kuri plage ntumba ziye agacomokera hari agacasohokera hari akamara imisi ajyayo brochette. Singeneye ivyo kuvyiyumvira ko singeneye no kubihana 5 minutes, kuko na Yesu nigeze afata umwanya wo kugira seminari y'ikuzimu. Ariko Yesu umwanya yafashe yari umwanya munini wo kwigisha abantu ubwami bw'Imana. Bavuga ubwami bw'Imana bumeze ngo, ubwami bw'Imana bumeze ngo. Icigwa ciwe cavuga ngo ubwami bw'Imana, kuko ico dukeneye gutahura kitwubaka kikadukomeza kikadugendana n'Imana no kumenya cane ico Imana iri kurusha uko tumenya cane ico Satani ari. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero Abisirayeli bagiye gutata igihugu c'isezerano, ariko bamwe bagenda mu bucuti bwabo n'Imana bamaze kumenya ubukuru n'inkomezi z'Imana, ku buryo bamaze gushika i Kanani baratashe baravuga ngo n'igihugu ciza c'amata n'ubuki. Naho abagabo bariyo bakomeye kandi bakaba ari abantu b'ibigatanya baturusha inkomezi, tuzobajya bwa mutsima. Haleluya. Tuzobanesha. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Igihe abandi bari bafise discours ya découragement, igihe abandi bari bazanye amakuru mabi, ariko abandi bazanye amakuru meza bifatanye n'ingene ubuzima bwabo busanzwe bwubatswe. Turashobora kutabona ikintu kumwe, turashobora kutinterpreta situation kumwe bivanye n'amaso nakoresheje mu kuraba ico kintu tutabona kimwe. Naho ogenda kuraba Kanani ukaja kuraba igihugu c'isezerano ukagibonera, bizokunanira kujinjiramo kuko kugira ngo winjire mu masezerano y'Imana birasaba ukwizera. Nico gituma umwitwarariko wanje nuwo kumenya ngo mbega ukwizera kwanje kuriko kurubakwa. Ega nashobora kuba ndi pastor nkatakaza ukwizera, ndashobora kuba ndiko ndabigisha nkatakaza ukwizera. Ukwizera urashobora kugutakaza ukabandanya ukora ibi byose nanje ndiko ndakora. Kuba mpagaze imbere yanyu ntibisobanura ko mpagaze mu kwizera. Nico gituma iki ni kibazo wowe ugomba kwibaza, mbega ndacari mu kwizera? Ukwizera kwanje kuko kurakura. Kalebu na Joshua bagiye kuraba igihugu basanzwe bafise ukwizera, bafise ahantu bageze mu kumenya Imana yabo.
ari abantu bagwije mu bubiko bwabo intahe, ari abantu bizigiye uhoraho. Abizigiye uhoraho bama biyubura mu nkomezi nsha. Igihe bashika bakabona Abanaki, bakabonye ibigatanya, biyubuye bambitswe inkomezi. Haleluya! Bari basanzwe bafise uko kwizigira Imana, bikabacikira base ya force, bituma batabona obstacle ariko babona victoire Imana izobasezeranira. Murabizi yuko iki gihugu mu kucinjiramo Israel ntiyagwanye, murabizi ko itagwanye. Murabizi yuko Israel mu kwinjira muri iki gihugu barazungurutse iminsi 7, ku munsi w'indwi bahazunguruka 7 fois, 7e fois bavuza urwamo rw'intsinzi, hama ibihome birahenuka, ntibarinze kugwana. Nico gituma Imana nikeneye kutwigisha kuri force ya Satani, kuko Imana iranazi yuko tutazorinda no kugwana kugira ngo twinjire mu masezerano, ibihome bizokwihenura. Nico gituma nta kamaro yuko itegura ama muscle yawe kandi utazorinda kugwana. Ama muscle yayo yarakwiye kugira ngo akugwanire, ariko wowe muscle ugomba kudevelopa yitwa foi. Yesu ashimwe. Haleluya. Mu Bikorinto ba kabiri igice ca 5 ku murongo w'indwi. Abikorinto ba kabiri igice ca 5 ku murongo w'indwi havuga ikintu gikomeye nshaka guhagarara ko gatoya. Kuko tugenda turongorwa no kwizera, ntiturongorwa n'ivyo tubona. Subiramo. Kuko tugenda turongorwa no kwizera, ntiturongorwa n'ivyo tubona. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Kuko tugenda turongorwa n'ukwizera. Ntiturongorwa n'ivyo tubona. Ntiturongorwa n'ivyo tubona. Yesu ashimwe cyane. Igihe Kalebu na Joshua bagenda kwinjira i Kanani, icabatuma kuraba kijya gihugu cari cubakiye ku kwizera, ariko apana ico babona. Ndagomba kubabwira ngo hariho uburyo bubiri bwo kuraba mu buzima bwacu. Ubuzima bwacu ukuntu turi, uko tubayeho, ukuntu Imana yaturemye, turi abantu bagendeshwa n'ivyo babona. Ivyo tubona biradukomunika ibintu byinshi. Ivyo tubona biradutuma tugira ubwoba canke duhumurizwa. Ivyo tubona biradutuma tunezererwa canke tubabara. Ivyo tubona birinfluence uko tumerewe. Nico gituma niyo umuntu atanguye kutabona neza nk'uko kwanje, bamwambika amarori. Kuko kutabona no gutakaza possibilité yo kubona ni problème. Sivyo abantu b'Imana. Nico gituma hari abantu muri mwebwe mufise myopi, mwambaye amarori no musi muri kino gitondo, uravyumva, murafise myopi naturelle. Ariko kandi ndabwiye ngo hari n'abandi bantu bafise myopi spirituelle. Nimba ufise myopi spirituelle, ndagusavye ugura amarori. Wambara amarori n'ukuri yo mu buryo bw'impwemu, ariko umviriza Bibiliya ivuga ngo nous marchons par la foi et non par la vue. Bisobanura ngo mu buzima bwanje ndashobora guhitamwo, uravyumva, nk'umuntu w'Imana mpamagariwe kwiga kugendera mu kwizera. Ukwizera ni kimwe mu bintu ndabiramo ubuzima bwanje. Ukwizera ni kimwe mu bintu ndabiramo opportunité zije imbere yanje. Ukwizera ni kimwe ndabiramo intambara ziri mu buzima bwanje. Ukwizera ni kimwe mu maso ndabiramo ivyo ndiko ndacamwo. Urashobora kuraba intambara zawe ukazirabira n'amaso y'ukwizera, nk'uko intambara zawe ushobora kuzirabisha amaso y'umubiri. Niwazirabisha amaso y'umubiri urafise conclusion uza gutira, ariko niwaraba intambara zawe ukazirabisha amaso y'impwemu uraza gutiha conclusion ifatiye ku rugezo rwawe rwo kwizera. Iyo rero nk'ishengero ukwizera kwacu kutariko kurakura, bizogenda bituma uko ubuzima bwawe, uko imyaka igenda ugendana na Yesu, ugenda wisanga ivyo ubona biriko birakuinfluensa, ivyo ubona ari byo biriko birakugira ko inkome ziri inkurikizi, ivyo ubona ari byo biriko birakugenga. Ariko Bibiliya yatubwiye ngo ntitugendeshwa n'ivyo tubona. None ndababaza, ivyo tutabona bitugendesha tubikura hehe? Ivyo tubona ariko kandi bikaba bitugendesha, nta handi tubikura mu bucuti bwacu n'Imana. Yesu ashimwe cyane.
ya myanya yanje yo kubana n'Imana, ya myanya yanje yo kuba mu ijambo ry'Imana, ya myanya yanje yo kumedita ku ijambo ry'Imana, Imana irafise iramvugutira mu buryo bw'impwemu bigakuza ukwizera kwanje. Hama twagira urugendo tukagenda i Kanani, wowe ukabona ibigatanya, ariko nanje nkabona ca gihugu Imana yatubwiye, nkavuga ngo vya vyama Imana yatubwira nivyo birimo, nukuvuga ngo Imana iri fidèle, nukuvuga ko Imana izohaduha. Meditation yanje ikaba kuri promesse kurusha uko meditation yanje iba kuri obstacle. Sinshobora kubona iyo situation cyo kimwe n'umuntu arabisha amaso. Ikiriko kiragutuma mu buzima bwawe ushishikara kweshua no gusigara ku nzira no gusigara inyuma ukabura intsinzi mu buzima bwawe, nuko kwizera kwawe kutariko kurashishikara kugaburirwa. Nico gituma mu buzima bwawe ugomba kugira umwitwarariko wo kudakinisha ubuzima bwawe. Bantu b'Imana, dimanche narabigishije iheze ndavuga kubijanye no kugendera mu byo abandi bose bagenderamwo. Ndaje kukibutsa no musi muri kino gitondo, ubuzima bwacu buri personnel, ubuzima bwawe n'ubwawe wewe wenyene. Ugomba kudetermine uko busa, ugomba guhitamo ico ubukoresha, ugomba guhitamo ico uha umwanya, ugomba guhitamo uko abagenzi bawe basa, ugomba guhitamo ico abagenzi bawe bakumarira, ugomba guhitamo ikintu cyose ugomba kugihitamo, kuko nta kintu na kimwe ugomba kunegrija. Ariko ndakeneye ko ukwizera kwanje kubakwa. Igihe Imana yabwira Mose kugabura igihugu c'i Kanani bazoshikamwo, Imana yahaye uruvyaro rwa Yakobo, aribo bana abahungu biwe 12, abagaburira ibisagara vyose, igisagara ca Dani, igisagara ca Yuda, igisagara ca, uravyumva, abana bose barabagaburira, abana bose barabagaburira, uravyumva, igihugu barakigabura bataranakibona, Imana ibategeka kukigabura. Aho ngenda kubwire ngo Yosuwa na Kalebu ntibari no mu bana ba Yakobo, ntibari ubwabo ari n'imiryango, ariko Yosuwa na Kalebu kubera kwizera Israeli yabaye oblige kubaha amateritoire. Haleluya. Batari mu bana 12, ariko igihugu cagabuwemo 14 fois, hashigwamo portion ya Yosuwa, hashigwamo n'itongo ryande rya Kalebu, baba detashe n'indi miryango 12, ariko Imana ibagirira exception kubera ukwizera kwacu kwama kudukarifya guhabwa ibirengeye n'ivyo twari twateguriwe. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Aba barizeye bituma hakuno na hakurya ya Yorodani babagaburira, babahamwe n'itongo. Ukwizera kuradeclencha amamihakre, ukwizera kuratuma ibintu bishoboka, ukwizera kuratuma ugendera muri exception, ukwizera kuratuma ubaho n'ibintu abantu bari bibaza kutagenewe ukwizera. Nico gituma ndi conscient yuko ikintu cyose kimfasha kuba kukwizera kwanje ngomba kugiha agaciro. Umwanya wose binsaba yuko ndawukonsaka ku bintu byo gukonstruiza foi yanje, ndagomba kubiha agaciro. Harageze kufata ama decision akomeye ku buzima bwawe kandi ari radical. Urashobora kuba ufise n'abagenzi ego barakijijwe, ariko nimuhindure na teme zanyu, ariko ni mu maximize ibintu bibubaka. Hora niyumvira abakristo bakwiye kugira ama club ya parole na partage, kuko c'est vrai turaheba abagenzi badakijijwe tukabavamwo, ariko nabo dukijijwe turi kumwe tugakora ivyo twakora n'abagenzi badakijijwe kera, akaba ari byo dushishikara gukora. Nta construction ya foi ihari. Turashobora kuja no mu masérie de prière n'amasérie de prière yacu agacika ikintu kiri social cyo kuburamukanya no kwibarutsanya, ariko kandi objectif y'ivyo bikorwa byose ntibiba ari ivyo bintu gusa biri social. Igomba kuba ari amakadre y'ukubakirwa mu kwizera kw'abantu b'Imana, kuko kwizera nico kigwanisho c'ishengero, kwizera niyo arme yacu, kwizera niyo equipement yacu, niyo novuga ngo ukwizera niyo ukwizera nico kigwanisho cacu tubomoresha impome, tugaposeda, tugafata, tukaganza, tukinjira mu masezerano. Ikintu cyose gikuza ukwizera kwanje ngomba kuciyumvira ko nkagikonsakra ko umwanya. Ni hehe uri kurubakirwa mu kwizera kwawe? Kubera iki? Kuko ejo bizoshika yuko wisanga imbere ya difficulty, wisanga imbere ya obstacle, kandi ntuzotrisha. Hari abantu muranimvira ngo ndadesize kwizera, ngo rero ngo aho bigeze ngira ntangure kubaho mu kwizera.
nawe nibufashe gutwenga ngongira ntangure kubaho mu kwizera shanga ubu unya ngongira mbeho mu kwizera donc hari umunsi badesida ko bagira babeho mu kwizera kubera umuriro ukubanye mwinshi ngo shanga nta kundi ngo ngaha wewe ngo ukwiye kwizera ukwizera si ikintu mpitamwo ngo ubunyere ngo shanga ko bikomerere ngo reka nizere n'umuntu agwaye mu nzu ngo reka rero ngo nizere ndamusengere ngo shanga reka twizere donc n'ahantu ni territoire ukwizera ni birato wambaye nk'umu infirmiere yambaye itaburiya ukwizera ugira ukwambare ukwizera siba bidesida ukwizera kubakwa muri bwa bucuti bwawe n'Imana Imana ikubaka ukwizera Imana ikubaka hameje ingwara yahaguruka ukayirabisha y'amaso y'ukwizera kuko usanzwe wari uhubatswe mu kwizera ntibahitamo kwizera babaho ubuzima bwo kwizera iki nico gituma mu bakristo abantu benshi bafise amadeception ngo jewe ngo byaranse ngo no kwizera ngo narizeye ngo hama biranka oya ukwizera si nyambaro twambara ariko ukwizera ni style de vie igenda yubakirwa mu bucuti bwawe n'Imana Imana ikakubakamo kwizera ikakubaka ko kwizera waba winjiye muri difficulté nkuno munsi isi irikira tangura kuviva consequences za corona ukabona hari ibintu biri menase mu buzi bwawe ugaca utangura kugwara hari abatanguye konda kuko ubona umenga ibiharuro biratanguye kuba nabi ariko iyo ufise amaso y'ukwizera uravuga ngo Mana nubwo corona yishe activité canke affects aba partenaires banje batanguye kugabanya abakozi ndabizi yuko no muri iki nyene uzokuyesha icubahiro ugiye kumpindurira ugiye kubinkorera ukundi ariko kandi nditeze kukubona ukundi kuntu gushasha gutandukanye n'ingene urakubonye mu myaka yahera kubera iki kuko usanzwe uri umuntu wubakiwe mu kwizera iyo Imana iriko irubaka ukwizera kwacu iduprepara kuri eventualité zose ziri possible dushobora kuba ko expose haba ubu canke ejo Yesu ashimwe ndashaka kugira abantu b'Imana mu buzima ibintu bidutera kugira ukwizera mu Mana ni byinshi cyane ibyo tubona ibidukikuje ibyo tubayemo ejo nabonye ahantu muri emission bariko barerekana indirimbo imwe yaririmbe kera we are the world we are the world nimuce muririmba mwe we are the children murayibona murabona ijya ndirimbo twekwe twakuze tuyumva les années 80 abari bakuze muri 80 Yesu ashimwe cyane amaboko yabo come on tubone kibazo cyo mageneration hano Yesu ashimwe cyane uretse kwigendira aba remix canke ikavuzwa ukundi ijya ndirimbo barayimvye no mu gifaransa les enfants de l'Éthiopie barayitraduije twabona utwana two muri Ethiopie twari twonze munsi yanje uravyumva ku buryo n'umuntu yonze bavuga ngo meze nk'umu Ethiopie siko iyo yari les années 80 Ethiopie isi yose irikira yitabara bayegeraniriza ivyo kugishonje iyo ni Ethiopie mu myaka 80 siko haheze imyaka ingahe kuva ico gihe karikire nta 40 ntumbwire ko no bamfisi meni 30 tufate kari 30 kandi mumpaririza uko uravyumva raba vraiment haheze imyaka 30 uravyumva raba vraiment Ethiopie utwana rutuzingo babatwereka dukorora amosozi ibiseru bibariko siko hari igihe tuvuga Bibiliya tukibaza ngo miracle zagarukiye muri Bibiliya no ndiko ndababwira kuri no saa tuko turaganira Ethiopie ni miracle mu minsi yahera bariko barubaka barrage ya mbere uno munsi mwisi bariko bubaka barrage ya plus de 40 milliards de dollars bariko bayubaka tamfashanyo nimwe irimo baransa abantu baransa ibihugu ko bicontribue bayubaka bonyene plus de 41 milliards kuri bamwe aya mafaranga mu mvumenga ni inyuguti canke n'amashifre ariko n'amafaranga afatika kuravyumva sibiha uravyumva sinyandiko birabaho siko uno munsi mu bihugu bitatu muri Afrika vyama bifise croissance iri hejuru Ethiopia rigiye yikrasa ubwa mbere ni igihugu ca mbere giprospera nta petrole bafise si Afrique du Sud ifise diamant na uranium n'ibikisa si Congo si Nigeria yuzuranye igitoro si Angola ifise igitoro ni igihugu abantu kubera guhaguruka no kubaho mu buzima bwabo uravyumva uno munsi nico gihugu ca mbere muri Afrika kirimo ba milliardaires benshi en dollars ni Ethiopie si Nigeria si Afrique du Sud si Algérie si Maroc
birabaho ko ibintu bishobora kuva mu busa bikava ahantu habi bikaba bizima. Wari kubikubwira muri iyo myaka ngabo muri ko muraririmbira indirimbo ejo bazo wari igihugu kiri prospere, nta numwe yari kuvyemera kuko biba bisa nk'ibitumvikana. Ariko miracle mu buzima bwa misi yose zirabaho. Ariko ico bisaba kugira ngo miracle ikoreke n'ikihe? Birasaba yuko banye n'ico kintu bacizera. Birasaba yuko banye n'ico kintu baba baanime n'iyo foi muri bo. Yesu ashimwe cyane. Muri iyo foi muri bo ndiko ndababwira abantu batavuga mu ndimi kumbure batarakirana Yesu, ariko juste bafise ikintu bemeye bakakibirivingamwo bakagihagurukira, kandi kiko kirakoreka, kiriko kiraba, turakiraba bose babireba uravyumva, bose bavyihweza kiraba. Kubera iki? Kuko umwana w'umuntu Imana yaraduhaye muri twebwe, uravyumva, ukwizera kudasanzwe kudutuma ibintu bishobora gushikwako, kuko Imana yatugize ivyaremwe by'ibitangaza, habuze gato gwitunganishe nayo. Haleluya! Yatugize nk'utumana, turarema tugashiraho ibintu bigahinduka. Nico gituma sindiko ndavuga gusa Bibiliya ba Kalebu n'ibiki, ariko ndiko ndashaka kuvuga ngo hamwe n'Imana abizigiye Uhoraho bashishikara kwiyura mu nkomezisha. Ni jewe ubwanje ngomba kugira ico nizeye, navuganye ko n'Imana nkacubakirako, nkagipursiva, nkakidevelopa, nkakigaburira, narinze kuraba yuko abandi bose bariko barabimfasha. Uno musi ndiko ndababwira Ethiopia ntiyagizwe n'abandi, ariko bariyigize. Ndakubwiye ngo nawe we n'ukwizera kwawe uzokwigira uve mu ico Imana yakugize, kuko Imana niyo yonyene ifise ubushobozi bwo kubishitsa, nawe ufise ubushobozi gusa bwo kuvyizera. Bwana sifiwe sana. Abantu b'Imana bavuge ngo Yesu ashimwe cyane. Reka ndakubwira ikintu kimwe, akandi ka example k'ubuzima busanzwe. Etats-Unis nico gihugu ca mbere nibaza mu isi gifise president abacunzwe cyane. N'umuntu acungwa ibintu birenze igipimo, ku buryo aba mu ba president ba mbere bafise faiblesse ikomeye en face ya equipe yabo ya sécurité. Dufate exemple mwese mwabonye, tureka abo bakera, dufate exemple ya Obama. Obama ni yabaye president, ubu ni mwana vyibagiye, ariko ujya mwana w'umwirabure yarabaye president. Ibintu bitabaho mu gihugu gifise abantu bafise ideologie, aba supremaciste blanc, babirivinga bizera ko Amerika idashobora kubamo n'umwirabure, bemera ko umwirabure wese akwiye kwicwa, ahubwo n'umuzungu wese basangira canke afitanye imigendere n'umwirabure nawe nakicwa. Barahari birirwa bamanifesta n'amalobi akomeye yemfilistre na polisi, ku buryo uhora ubona nakujya kuntu bica abirabure defa no ku mabarabara. Nuko usanga no muri polisi hari abantu bafise iyo ideologie, agakosa gato k'umwirabure baramwica. Cumbwira kugira ambition rero ufise urukoba rwirabura ryo kuba president w'igihugu nk'ico, ama pression yose akubwira ati ntushobora wowe kuba president w'iki gihugu, bazokwica, bazokora. Abantu baravuga ngo Obama ni umuperezida wa mbere muri Amerika yatekewe umutwe ingene yo kwicwa. Abantu barakoranye, abantu bariyumvira, abantu baremvesishije amahera. Niyo umuperezida wa mbere muri Amerika afise yagize security ya mbere izimvye, hageze kwa buja yari izimvye inshuro zirenga 3 n'abandi ba president bahabaye, kuko riske yuko yicwa n'umuntu wari we wese yari nini ya gose. Ndabaka example gatubwira ngo mu bitahure. Muri Etats-Unis murazi ko bishe Kennedy, hari abatabizi ntituja aho hantu, siko murabizi ko bamwishe. Kennedy yasavye yarensista aravuga ati nimunkure ko blende ko nshaka guca muri Texas abantu bose bambona. Ni ikintu yari yarasavye bakakimwankira. Umunsi umwe bakimwemereye bagakuraho decapotable y'ibiri blende bakamushira muri public ahantu haboneka, ni nawo umunsi yapfuye. Can you imagine? Abantu badesida ko bamukura ko ikimufuka bikaba deside muri secret, ariko malgré ça mukanya gato abandi bakaba bamaze kwipanga bakabaheje kumwica. Cufata ico gihugu rero nico mwene wanyu Obama yagiye gutwara, sivyo? Abantu baratushije umugore wiwe kugira bamukonvenke, buze umugabo wawe kwitoza kuko azokwicwa, famille yanyu izobamenasa. Mwirabura ari hano akashindiriye, sivyo? Nuno Musa ari muri retraite, niwe mu president w'abanyamerika wa mbere ari protege no muri retraite kurusha abandi ba president w'abanyamerika baba retraite, kuko riske yuko umwica irahari.
ndabibutse yuko muri za Alabama abirabure benshi barishwa abazungu bakabica nakujya ko abamizirima bakabica bavuga ngo ntidushaka Obama muri Maison Blanche, bakica umwirabure wari wese bahuye mu ibarabara juste ko badashaka Obama. Ariko rega birasaba ko wewe wizera ico ushaka kugira ngo malgré iyo menace yose wowe ufonse hama wowe ubica ushaka kuba, kuko ata muntu umwe azokubera ico Imana yaguhamagariye kuba atari wowe uzokibamo. Ugomba kukigirira foi ikwiye, ugomba kuba wariyubatse muri ico cimviro ku buryo naho pression na influence z'abandi bantu bose zidashobora kukubuza kugenda vers ico kintu, kuko bihagaze ku Mana ibikora nawe uvyizera. Umwe muri abo ba acteur babiravuyemo birashoboka ko ico kintu kitazoba. Nico gituma ndaje kwagira umunsi muri kino gitondo ubuzima bwanyu buri seri. Ubuzima bwanyu nubwo agaciro, mufise ibyo mutekeye, ariko nimutuba ku kwizera kwanyu birashoboka yuko ibibarimo atacu tuzopfa tubironse ko tutazonabibona, kuko mutashishikaye namwebwe kwiyubaka mu bucuti bwanyu n'Imana, kugira ngo iyo Mana iriko irakubaka ari izi ico yagushizemo n'ico yakuremeye, igenda ironka akaryo ko kubaka ca kintu, igenda iposition ibirenge vyawe vers ca kintu gushika umunsi uzokiba mu shengero ry'Imana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ugomba gutahura ngo ndi umuntu adasanzwe. Ntavyo bakubwiye ariko muri kino gitondo ndabikubarira uri umuntu adasanzwe. Ntavyo bakwigishije ariko muri kino gitondo ndabikubwiye uri umuntu adasanzwe, ku buryo ugomba kuvaloriza umwanya wawe, kuko umwanya wawe niwo mutahe wawe. Reka mu mwanya wawe igishoboka cyose cubaka ukwizera kwawe, cubaka ukwizera kwawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imana ishimwe. Ndashaka kuvuga ku mapoint make ndengana ku bintu ukwiye kwibaza. Nikihe kintu ukwiye icambere? Nikihe kintu ukwiye guhunga? Nikihe kintu ukwiye guheba mu buzima mu myaka mufise? Bamwe muri mwebwe n'abakiri bato muri ngaha mufise amahirwe yo kunyumva mukiri bato. Mu buzima bwacu tugomba guhitamo nibihe bintu ngomba kuvamo, nibihe bintu nkwiye guheba, nibihe bintu bisa nk'ibiryosha ariko ataco bimariye, nibihe bintu na partenaire ariko ataco bimariye, nayahe ma club, nayahe ma groupe, nibihe bintu bitwara umwanya wanje ataco bimariye. Ngomba kwimvira iminsi yose ivyo nisepara kugira ngo ni consacre. Consécration ni jambo ryo muri Ancien Testament niho dutangura kugigira, aho Imana yagomba kuvana umuntu canke igikoresho mu bindi byose bisanzwe kugira ngo gikore ibidasanzwe. Mwebwe mwakijijwe kugira ngo mutandukanywe n'ibisanzwe mugendere mu bidasanzwe. Iyo uri umukristo ntutahure kuri consacre, ntutahure ko wishikanye, biragutuma uvanga, biragutuma utamenya ibyo uha agaciro, kuko utamenye yuko mu kwakira Yesu Kristo washizwe ipembeni, washizwe mu ibarabara rifunganye. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ntugomba gutinya gufata ama decision nimba ari ama decision ufashe muri intérêt yawe. Kigira kabiri shaka tuvuga ko kandi kigira kabiri ugomba kwiyumviramo. Hari imigenderanire canke hari amahorasyon tubamwo tukaba déçu kuko uza gusanga ari amahorasyon ari superficielle, n'imigenderanire yo hejuru. Turi mu bantu b'abahinga mu kuba mu migenderanire yo hejuru. Uravyumva? Aho usanga ni imigenderanire ariko itari profitable. Ntaco uri kurahaba abo muri kumwe, ntaco bariko baraguha, nuri kuraba enrichi. Igihe mu buzima tuzi yuko tubayeho tugizwe n'intambara nyinshi, kandi murabizi yuko iyi ntambara zamaze kwaka umuriro, niho abantu benshi bazagubya ngo ndi desusira nzi ko abantu bameze uko, nama numva abantu bidogera abantu bavuga abantu so abantu beza. Rimwe na rimwe kenshi turabadesu cyangwa ukabadesu n'abantu kuko babashize ko icizere cyangwa bagize ko attente irengeye ico bashobora kuguha. Ariko hari umuriro winjiramo ugasanga uri wenyene, kandi ugomba kuwucamwo hamwe n'ico Imana yubatse mu kwizera kwawe. Nico gituma mu buzima bwawe ugomba gushika kwagenda umenya umwanya uha ikintu cose n'umwanya uha abantu n'abandi, kuko urakeneye ibintu biri vrai, urakeneye imigenderanire iri vrai. Ni nkuko none abatera n'intege nabo bagenzi kenshi ataco babamariye, canke n'abajya bagenzi wahevye kuko bagukosoye, yaba bishoboka wari kuva ngaha mu gatondo ari nabo bantu birukanka kurondera.
kuko turakeneye ibintu by'ukuri, turakeneye imigenderanire iri vrai, turakeneye abantu bari authentique, turakeneye abantu badukosora, turakeneye abantu badufasha, turakeneye abantu dukuramo ingufu, turakeneye ressources uravyumva ziri spirituelle mu bantu batwegereye. Ari igihe abantu bakwegereye gusa abantu bo gutwenga hamwe uravyumva no kuba mu tuntu nk'utwo turi superficiel, ata kintu kininiya, batagucalenjinga, batagutera kwiyumvira, batagutera kwibona, batagutera kwihana. Ariko iminsi yose ibintu bikama biri vrai, ukazoza kwimenyera ku bandi cyangwa ukazoza kwimenyera mu rugo rwawe, kuko uwo mwubakanye ategezwa kukubwiza ukuri, ukaza kumva ibintu utigeze wumva abandi bakubwira, ukamubwira ngo yaye ngo je ngo n'abagenzi bose barazi ko ivyo bintu vuze atari byo. Oya, ntabyo bakubariye. Ugomba kumenya ngo nibihe bintu biri constructif, uravyumva, ugomba kwimplika mu buzima bwanje, mu ma relation yanje. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kigira gatatu canke gatatu, tugomba kwiga kuba abantu bahunga vraiment ico no kwita compromis. Siko kwifatanya n'ibintu ibyo ari byo byose. Haleluya. Kwemezanya n'ibintu ibyo ari byo byose. Bihora bintangaza vraiment. Bashagura n'umwana w'umukobwa akakubwira nyene ko aje gusaba ikigongo Imana, yarajyamanye n'umuhungu, ngo nasanze yamfashe ngo ndamureka. Acane mwari muri hehe? Mwari kwibarabara? Oya, twari turi mu nzi wiwe. Wari wagiye wiwe? Hari abandi bari bahari? Oya, ari ibana wenyine ari ipangi. Ya. Hari undi muhungu yarambwiye ngo iminsi yose ngo yanjyamane n'umukobwa vraiment ngo nama nicuza ngo ndanasenga ngo Mana ngo ndindi iki kigeragezo ikakurinda wakuyikabutura. Wayimanuye gute? Oya vraiment, wenda basavye vraiment. Oya namwe nukwe. Yo wayimanuye hamugaca usenga, ahubwo narinda nunasonera n'Imana. Urabona, hari igihe wewe usanga mu buzima bwawe ubayeho udahagarariye mu byo wemera, wama wisanga kubera kuzura heba, kubera kwikawusha, kubera kudashaka probleme n'abandi bantu, kubera kudashaka ibintu muza kubipfa n'abandi bantu, wama wisanga uri kuragenda mu kivunge ujana n'abantu uja mu bindi bintu, boro ukagenda urahonyora ibyo wemera kugira ufite ugumuri accept. Ndashaka uno munsi muri kino gitondo numvise nashatse kubivuga, ari abantu muri mwebwe mwatawe n'abantu, kandi kenshi gutabwa n'abantu canke gutabwa n'umuryango canke kutamenya umuryango canke ibiki n'ibiki gutabwa, hariho abantu benshi basufra sentiment ya rejet, kuba waratawe, kuba utakiriwe. Bene abo bantu baba baratawe canke batigeze bumva bakunzwe, bene abo bantu rimwe na rimwe bagwa mu mitego myinshi, kuko iyo babonye acceptation canke gukundwa birabagora mu buzima bwabo kuvuga no iyo bahawe affection nyinshi, kuko abayumva umenga naba sinobavamwo, nibo bacitse inshuti n'abagenzi banje, sinobatakaza. Rimwe bakagutwara mu byo udashaka, kuko ushaka kuguma wapartena kuri club yabo. Ndasenga ngo Mpwemu Yera agukize esprit ya rejet, Mpwemu Yera agukize impwemu yo gutabwa, agukize uwo mutima wo kumva umenga ntiwakiriwe, kuko kenshi biradukuta gushaka kwakirwa n'abantu igihe abo dushaka ko batwakira badusaba ibintu tudashobora kubaha cyangwa tutemerewe kubaha. Ugomba kubohoka, ugomba kuba independent. Mbayeho ndi umupasiteri ubuzi gukunda abantu, ubuzi kwakira abantu, ariko kandi ugomba kunabaho osi uri pre ko abantu bakuhojeta canke batakwakira canke bataza kuryohererwa ibyo wigishije. Sinshobora kuboha na affection hamba ngombe prisonnier, ndeke kukubwira ukuri kuko ntinya kugutakaza. No, kuko sindi dependa na wewe, ndagukunda ariko ntumboshe, kandi urukundo nkunda nubwo nande ndagukunda sishobora kurupermeta ko rumboha ngo nande nshike prisonnier na message Kristo yampaye icika imbohe. Ariko message Imana yashize mu buzima bwanje igomba kugumira libre. Rero ndazi gukunda, ndazi kwakira,
ariko ndazi no kwemera gutakaza no guheba bikenewe a condition yuko nta compromet ico nemera. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Bikenewe ko ndakubembereza nzokubembereza, bidakenewe ko ndakubembereza sizona kubembereza kuko sindi prisonnier. Kenshi ibi biratugora tukabaho mu buzima turi abantu bapfa gukora ibintu batemera kuko hari ico batinya gutakaza. Ica gatatu, wirinde kubaho mu buzima bwa compromis. Yesu ashimwe cyane. Ikigira kane, haleluya, ndagomba kukubwira ngo hari abantu urimo ariko utazoronka mw'inkomezi mu gihe c'umuriro wawe. Nico ugomba kuciyumvirako. Nimwimvire kuri Kalebu na Joshua. Uravyumva? Bari muri timu y'abantu 12. Batashe bose bagira critique yuko atagishoboka. Ariko heureusement ndabona ingene bubahutse kuba contrediza. Ndabona yuko bari kumwe ariko batari kumwe bafise ahantu bahagaze. Hari igihe wisanga uri muri groupe y'abantu udashobora gukuramo inkomezi igihe uzozikenera. Hari igihe mu gihe c'umuriro wawe udashobora no gusengana n'abajama bawe mugendana. Atanu mwazona gupropose ati dufate isomene dusengere hamwe. Pourtant n'abagenzi bawe. Ntuparvena kwihosursa muri bene abo bantu. Ntuparvena kuronka ijambo ry'ubwenge uri muri bene abo bantu. Mu rugo umuriro watse, abo niba ari muri babandi baza kuguha ubwenge bwo gushishikara kubaka, ariko bamwe baza kukubwira ngo fata umupangu urusambure, bagufashe no kurusambura. Cercle na circuit urimo uyikuramo inkomezi zingana gute mu gihe c'umuriro wawe. Ugomba gutesta amabatri uhagazemo, mbega wowe yakuramo inkomezi mu gihe cyo kuba décharger kwawe mu gihe c'umuriro wawe. Ibi bintu biragoye kuvyibaza ko kenshi turi muri Afrika, turi abantu baba mu makominote, turi abantu baba mu bigroupe. Ariko kandi kenshi ikintu gituma abantu kutagendera mu by'ubuhizi no kutibaza kuri ibi bibazo biri fondamental kubijanye n'ivyo bafrequente. Yesu ashimwe. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ndaje kubwira no munsi ngo uburemere bw'ubwansi taye y'umu enemy uravyumva isaba ko uba uri spirituel. Ndasubiye kuvuga ngo nimwuba kukwizera kwanyu kugira ngo mushishikare kubaho mu buzima bwo kunesha. Nta kindi kintu na kimwe tubona Bibiliya twigisha ko gicura gukuramo kunesha atari ukwizera kwacu. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe. Amina. Ndashaka kurangiriza uno munsi message yanje kuri ibi bishirira Yesu atubwira muri Apocalypse. Yesu atubwira muri Apocalypse ku bantu bazonesha. Hariho amasezerano yo mu ijambo ry'Imana Yesu yagiriye abantu bazonesha. Nababwiye yuko kunesha biva ku kwizera kwacu. Yesu ashimwe. Ukwizera kwacu kuraduha intsinzi, ukwizera kwacu kuratwinjiza mu ntsinzi. Haleluya. Ndashaka kubasomera iyi mirongo mikeya kubijanye n'abazonesha. Vuga uti abanesha. Yesu ashimwe cyane. Vuga uti abanesha. Haleluya. Abanesha birakenewe. Bibiliya irangiza ivuga ku banesha. Ni nk'uko umenga Yohani umumarayika reka aramubarira ivyo yandika. Ni nk'uko umenga Bibiliya iratwereka yuko kunesha tubifisemo responsibility. Ndaje kubya ngo ikintu cyose kiko kirakunesha muri iyi minsi cyangwa kikunesha mu buzima bwawe urafise uruhara muri victoire yawe. Murambona abantu bari passive canke basinda bibazwa akubya ngo byaranse ngo sinzi ico Imana ishaka ngo nibaza ko ari ivyo Imana yangeneye. Uravyumva ugasanga ari abantu bibaza yuko ni Imana izobikora. Ndemezanya yuko mu jambo rimwe ni Imana izobikora kuko yarabikoze ku musaraba. Ariko kugira ngo dutambukire mu c'Imana yakoze biradusaba ko tuba twizera ko Imana yakidukoreye tugatambukira muri victoire. Hama twayitambukiramo tugatangura kuyibona. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Tayari gusoma Apocalypse chapitre 2 verset 7. Haleluya. Kubanesha.
uri n'ugutwi niyumve ico mwema abwira amashengero uwunesha nzomuha kurya ku vyamye ku giti c'ubugingo haleluya kiri muri paradizo y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Uwunesha nzomuha kurya ku vyari ku giti c'ubugingo kiri muri paradizo yanje. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Suramo ijambo tuwunesha nzomuha kurya ku giti c'ubugingo kiri muri paradizo. Verset 11. Uri n'ugutwi niyumve ico mwema abwira amashengero uwunesha ntaco urupfu rwa kabiri ruzomugira. Subiramo uwunesha ntaco urupfu rwa kabiri ruzomugira. 17. Uri n'ugutwi niyumve ico mwema abwira amashengero uwunesha nzomuha kuri manu yanyegejwe kandi nzomuha ibuye ryera. Kuri iryo buye handitswe ko izina risha nta muntu arizi atari uzorihabwa. Haleluya. Subiramo tuwunesha nzomuha kuri mani nyegejwe nzomuha ibuye ryera riri ku izina ryiwe rishasha atanu umwe yigeze kumenya kiretse uzorihabwa. Yesu ashimwe cyane. 26. Uwunesha akitondera ibikorwa vyanje agashitsa ku iherezo nzomuha ububasha bwo kuganza amahanga. Uwunesha kamoni mwanyibagiye uwunesha akaguma mu bikorwa vyanje kugeza ku iherezo ry'ibikorwa vyanje nzomuha ububasha ku mahanga. Nzomuha ububasha ku mahanga. 3:5. Uwunesha azokwambikwa atyo impuzu zera kandi sinzosibanganya izina ryiwe mu gitabo c'ubugingo namba kandi nzokwatura izina ryiwe imbere ya data n'imbere y'abamarayika biwe. Haleluya. Uwunesha azokwambika impuzu yera kandi izina ryiwe ntirizohanagurwa mu gitabo c'ubugingo. Nzokwatura izina ryiwe imbere ya data n'abamarayika. 12. Uwunesha nzomugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanje. Ego vraiment. Kandi ntazosohoka ukundi. Nanje nzomwandika ku izina ry'Imana yanje n'iry'umugwa w'Imana yanje niwo Yerusalemu musha ururuka uvuye mu ijuru ku Mana yanje kandi nzomwandika ku izina ryanje risha. Haleluya. Haleluya. Uwunesha nzomugira nk'inkingi mu rusengero rwanje ntazorusohokamo. Kuri we nzomwandika ku izina ry'Uhoraho kandi n'izina ry'umugwa w'igisagara gishasha ariyo Yerusalemu ikoroka ivuye mu ijuru ivuye imbere ya data n'izina ryanje rishasha. 21. Uwunesha nzomuha kwisharana nanje ku ntebe yanje y'ubwami. Vraiment. Aka tukavuge duhagaze debout. Nahejeje igikorane twahejeje gusenga. Haleluya. Haguruka abanesha. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Hariho amasezerano ku bazonesha. Haleluya. Hariho ivy'Imana ikorera abanesha. Bwana sifiwe sana. Nico gituma turi ihanga ryahamagariwe victoire. Twahamagariwe victoire. Ego ubuya kuvisa ingorane ariko ngenda kuvuga ngo wahamagariwe victoire. Yesu ashimwe cyane. Imana yiteze kunesha, Imana ikwiteze ko kunesha, Imana ikurondera ko kunesha. Haleluya. Imana ifise n'amasezerano y'abazonesha. Yesu ashimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Abagwanyi muri ngaha Bwana sifiwe sana. Abagwanyi muri ngaha Bwana sifiwe sana. Iyi mirongo murayumva kweli? Haleluya. Bwana sifiwe sana. Ibi bintu murabyumva? Ngomba gukora igishoboka cyose kugira ngo nesha. Ngomba gukora igishoboka cyose kugira ngo mpositione ubuzima bwanje mu kibanza cyo kunesha. Ibi bintu byo kwiyorosha no kuvuga ngo ntawe bizi ngo gaje kumbura Imana yanyandikiye bibi je Imana mvema ngo nibaza ko atakizi nshaka ko ngo je ngo nibaza ko navutse inyuma y'abandi ngo je nibaza yuko kwera Imana yandemye yarushe. Hari ibintu binshisha iyo ndavyumvise mbabarire kubivuga vraiment
aho genda kugira ikintu kimwe ngo ntaco biguserva kwikengera ku rugezo uravyumva uha ikibanza satani wategeka ubuzima bwawe. Ntaco Imana itakoze gikontribua kuri victoire yawe, ntaco ugwana naco utazobonera mu kunesha kw'Imana mu buzima bwawe. Bwana sifiwe sana. Urafise responsabilité muri victoire zawe. Haleluya. Kuko Imana irafise iki kwitezeko. Aha hose agenda avuga ngo uneshe. Mwibaza ko bamwe Imana yabahaye kunesha abandi kabaha kunesha. Wibaza ko abantu Imana itabahaye chance zingana. Bibiliya ivuga ngo mu mahanga yose, en toute nation, Dieu honore celui qui le craint. Imana nitoranya ku butoni mu mahanga yose, Imana igirira neza abayubaha. Kubaha Imana kwawe bizokwama bigukarifya kuko bizoguha kuyizigira. Hama nawe mu gihe kidakwiriye wame wiyubura mu nkomezi, uzosaza unesha, imikangara irirukanka ikaruha igahenuka, abakiri batoya barahagarara bakabivamo, ariko abizigira uhoraho bashishikara kwiyubura mu nkomezi nsha. Igihe cyose uzosaza unesha, uzosaza uri joyeux, uzosaza uryoherewe agakiza, uzosaza ufise intahe. Imana yawe ntizosaza, n'imikorere yawe mu buzima bwawe ntizosaza. Uzokwama ufise icyo uzobwira abandi, n'igihe ijwi rizoba risohoka avec faiblesse, uzoba mugifise icyo Imana iriko irakora mu buzima bwawe gishobora gufasha abandi. Yesu ashimwe cyane, kuko yashimye gushira ubwiza bwiwe mu nzavya z'umubiri zibumba. Imana yatugize abantu badasanzwe, nimuze twubaka ukwizera kwacu. Haleluya. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Amina. Nababwire ngo tuvuga kanyu. Nari nteye kuri 21 hein? 21 wowe wavuze unesha nzomwicarika hamwe nanje ku ntebe yanje. Aki ibintu kweri bizoba impande yiwe akote. Ibi vyonyene ndababwire birashobora kumotiva kumenya gusa kwipicture umunsi umwe tuzogira selfie mwijuru na Yesu kucyane. Ibi vyonyene vraiment ntushobora kwibaza, birashobora kumbera droge y'isomene yose aka kaverse. Haleluya. Subiramo tuneshe, nzomuha kwicarana nanje ku ntebe yanje nkuko nanje nanesheje nkicarana na data ku ntebe yiwe. Unesha azoraganwa nanje ibi bintu, nzomubera Imana nawe azombera umwana. Aba héritier Yesu ashimwe cyane, aba héritier Yesu ashimwe cyane, aba héritier Yesu ashimwe cyane, aba héritier. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ni muri imbwa, ni muri miserebanyi, apana gusema ngo Mana ngo je ngimbwa nginda ndidesho yawe ayo masengesho nayo muri Ancien Testament. Ariko kandi yavuze ngo unesha, il héritera ces choses avec moi. Il sera appelé mon fils et je serai appelé son Dieu. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Duzi ibiganza byavuga uti Mana mpakunesha. Haleluya. Mpuzamana nshobore kunesha. Haleluya. Mwe wese yisengere vuga ati Mana bakukwizera kwanje muri kino gihe, bakukwizera kwanje muri ibi bintu ndiko ndacamwo, bakukwizera kwanje muri uru rugendo rwanje. Haleluya. Muri intambara, muri uru rugendo, muri aya ma obstacle, mbere y'ibi bigatanya, mbere y'ibi bingwanya, mbere y'ibi bigomba ko ntashika. Mana ndagushimira ko wansezeraniye kunesha, ndagushimira ko uri kumwe naje kugira ngo nshobore kunesha, ndagushimira ko nanje mvise umugabane wa victoire. Victoire ni heritage yacu nk'ishengero. Mana ndasenze uno munsi muri kino gitondo, sengera ishengero ryawe. Hari abariko baragora n'ibintu bitandukanye, hari biboneka bikomeye kubarusha, hari ivyo biraba babihagaze impande, bakibona bameze nk'inzige, bakibona bameze comme des sauterelles, bakibona badashobora kuboneka.
mana ntaco bitwaye uko ibitugwanya bingana, uko ibigwanya umuntu wawe binganya, ntaco bitwaye uburemere bw'indwara iriko iramugwanya, ntaco bitwaye uburemere bw'ingeso isigaye yaraziritse ubuzima bwiwe, ntaco bitwaye ibiriko biramushira muri servitude, ntaco bitwaye ama obstacle ari ku nzira yiwe. Oh, na Obama yarayafise, na Ethiopia yari yafise, ariko mana warakoze ibikomeye. Mana ivyo bitangaza mana by'abantu tutumva aho basengeye, ariko bemeye gusa ikibabamwo. Mana birushirize mana kubaraganwa n'isezerano ryawe, bizorushiriza kubuko nyene, bazorushiriza kunesha, bazorushiriza kurengana, amazina yabo azohindurwa, uzobahindurira amazina, uzobahindurira amateka, uzobahindurira amateka, uzobahindurira amazina, kuko mana arabo wakunze. Mana muri kino gitondo turaje kwisengera, umwe wese arazanye ivyiwe, umwe wese arazanye ubuzima bwiwe. Mana turagomba kukwizera kwacu kubandanya gukura, ndagomba kukwizera ko umuntu wese mana ugushishikariza gukura. Ndagomba mana yo mwijuru yuko imyanya yanje nawe mana icika imyanya yanje yo kubona nkurira muri wewe. Ndagomba gukura mana, ndagomba kukwizera kwanje gukura, ndagomba kukwizera kwanje gukura. Haleluya, niyo objet par laquelle je peux conquérir ce que Dieu tu me donnes. Haleluya, niyo matière, nico kintu waduhaye kitubashisha kwinjira mu masezerano. Ukwizera kwacu niko kutubashisha kwinjira Kanani yacu, ukwizera kwacu niko kutubashisha gutambukira mu byo wowe wavuze bitumvikana, bigoye n'abandi badatahura, ariko wakominitse imitima yacu. Mana hari abantu bari hano hantu ufise ibyo wabariye, ufise ibyo wabwiye, ariko bariko baragwana na timidite, bamwe abandi bariko baragwana n'ibibagwanya, abandi bariko baragwana na hostilité, abandi bariko baragwanywa na manque ya soutien, abandi mana ndaseze ngo ubahe gutraversa ayo mazi, ubahe gutraversa iyo bihuhusi, ubahe kurengana ayo maobstacle. Waravuze ngo mana bakwizigiye, haleluya, bazoguruka nk'inkukuma. Mana ndasenga ngo mu izina rya Yesu Kristo abantu bawe ubahe kurengana. Sheketelebo, shetelekotiyeleblo. Haleluya, haleluya. Lindeleko, sheteleko, teleblo. Landalako, shendeleko, seteleblo. Haleluya, ndavuze ngo uhoraho baterure, ndavuze ngo uhoraho baterure, ndavuze ngo uhoraho baterure. Haleluya, haleluya, ubashira ku mababa yawe, ubashira ku mababa yawe, ubashira ku mababa yawe, bakaguruka, bakagerera imiyaga idashika, bakagenda ama obstacle adashika. Abakwizigiye mana, abakwizigiye mana, ndasenze mu izina rya Yesu Kristo mana ngo ushishikare gukuza abantu bawe, ushishikare gukuza ishengero ryawe mu kukwizigira, mu kukwitega. Ababuze ibyo babuze, abariko baragwana ngo barengane, ndasenze ngo ubahe force yo gupersa, ndasenze ngo ubahe force yo gupersa. Nkuko fize iduga ikarengana couche d'ozone, ikarengana ikagenda kure, ikagenda kwiyetablisa kure, igashikana ico itwaye igitwaye. Ndasenze ngo mana n'aba bantu bagire nk'amafize, batwara ico batwaye bagishikana ya destination. Ndagomba ko umuntu wese ashikama, ndagomba ko umuntu wese ashikama, ndagomba ko umuntu wese ashikama. Ndasengeye abaturi kumwe ngo bashike mana, ndasengeye ngo abaturi kumwe mana baneshe, ndaseze ngo abaturi kumwe mana baneshe. Haleluya, uzobahe rya zina rishasha, amazina y'abazogume yanditswe mu gitabo c'ubugingo. Ndasanga abaturi kumwe mana baneshe, mana babashe gushika kubihambaye. Uzubagira inkingi mu nzu yawe aho batazovamwo, abahora baregarega, abo twahora tubona ko bari faible, ndaseze ngo ubagire ibigatanya, ubagire mana makolone, ubagire mana kirumara, ubagire mana bahambaye, ubagire mana isoko ry'umugisha, ubagire mana umugisha mu nzu yawe. Ndagushimira mana kuko wowe ugomba kudukuza, ugomba kudushikana ahandi hantu. Ndasengeye ishengero ryawe mana kugira ngo ukomeze ukwizera kwabo, ukomeze ukwizera kwabo, ukomeze ukwizera k'umumo wese mana. Ndakweretse mana uregarega, ndakweretse mana uri abatu, ndakweretse mana uri découragé, ndakweretse mana ubabaye, ndakweretse mana uzazaniwe atumva ibiriko biramushikako. Mana kuri uyu munsi muri kino gitondo ndamusengeye mana, ndamusengeye ngo mana ushishikare kubaka ukwizera kwiwe, umuha ubwenge yiyubaka muri wewe, kugira ngo mana ashobore kugwana n'ibi vyimviro biriko biramugwanya.
ndasenze mu izina rya Yesu Kristo ivyimviro vya découragement biriko biragukubita hasi. Haleluya, waje utumva ingene ubuzima bwawe bumeze, waje utazi n'icakuzanye, wumva umengura ahantu mu kirere, nta kintu na kimwe uriko urametriza. Ndagusengeye kuri uyu munsi muri kino gitondo ngo Imana yanje kunkomereze, Imana yanje kunkomereze. Haleluya, Imana yanje kunkomereze. Haleluya, Imana yanje kunkomereze, Imana yanje kwambike, Imana yanje gukomeze, kuko wahamagariwe kunesha. Nta kindi gishoboka imbere yawe atari ukunesha, nta kindi cyateguwe imbere yawe atari ukunesha, nta yindi option wahawe atari ukunesha. Haleluya, 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 haleluya.